aramusohokera avuga ati, mbega icyo ushaka kubaza ngo tukikumenyeshe ni iki? Twofuma dupfa ntabwo turenga amategeko y'abasokuru bacu. Igihe yagira ngo ashikane avuga ati, wa mwisha y'ingwe, udukuye muri ubu buzima bw'ubu, ariko umwami w'isi yose azotuzurira ubuzima budahera, kuko dufitiye amategeko yiwe. Hanyuma y'ubu bafata uwa gatatu ngo bamukubagure. Aca asokorora ururimi nk'uko yamutegetse, arambura amaboko adatinya, avugana ubutwari ati, izi ngingo z'umubiri nazihawe n'ijuru, kubera amategeko yayo ndaziraba nk'ubusa, kandi ijuru niryo nizigiye yuko rizozinsubiza. Umwami n'abari kumwe baraheza baratangazwa n'umutima w'ubutwari bw'uyu musore yarangwa n'ubusa ububabare. Uwo amaze gupfa, uwa kane bamukubagura cyane nk'uko nyene. Ari mu gushikana avuga ati, wotuma wishwa n'abantu urindiranye umwizero y'uko Imana izogusubiza mu buzima, ariko wewe ntuzosubira kuba muzima. Iryo ni ijambo ry'Umukama.
iya minsi Yesu yabonye ishengero rikoranye aduga ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo ati: hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abitonda, kuko bazotorana isi. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshirika. Hahiriwe abagirira ubuntu abandi, kuko nabo bazobugirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamya babo ku butungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka, bakabazikiriza, bakabaremera amabi yose muhorwa jewe babesha. Nimunezerwe muhimbarwe, kuko impera yanyu izoba niri mw'ijuru. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Twibuke gusabira ikigo gifasha abana bagendana ubumuga cyitiriwe Kizito Mweranda. Ni ingari Bujumbura. Uyu munsi baramukanye umunsi mukuru w'umuvunyi wabo. Kizito akaba ari muri baba maratiri 22 uyu munsi turiko turibuka. Twifatanye kandi twibuka n'abakristo ba Paruwasi Gasura nabo nyene bahimbaza uyu munsi mukuru w'umuvunyi wabo, kuko iyo paruwasi bayitiriye abamaratiri b'Ubuganda. Ariko kandi uyu munsi tuwusangiye twese, baba ari mu Burundi, mu Rwanda, mu Uganda, muri aka karere. Twibaze ico abamaratiri batubwira, kandi nongere ndabamenyeshe ko n'umwepiskopi mukuru naho atashitse ngaha turi kumwe, kuko urubanza araruzi. Ubu butumwa bwaba bagiye guhezagirwa no kurungikwa arabizi, kandi yarabishizeko umuhezagiro wiwe. Mu guhimbaza rero abamaratiri, ntituje guhimbaza ububabare, ntituje guhimbaza ibintu biteye n'ubwoba bimwe twavumvise mu gisumwa ca mbere muri iki gitabo c'abapfiriye Isirayeli, aho umuntu atanga ingingo ziwe, amaboko yiwe canke amaguru, ati nimushake muyateme, nimushake mubikureko, ndazi yuko Umukama azobisubiza. Aho umuntu atanga ururimi rwiwe, kuko barabaca ururimi, ati akira ari mu buce. Umuntu kwiyumvira umuntu baje bakagendera mu rurimi, ububabare agira ni ububabare butagira ibigene bw'uvuga, ibintu biteye ubwoba. Rero umuntu akibaza ati mbega abo bantu babirinze gute? Uravye abo bamaratiri b'Ubuganda ingene babishe mu buryo butandukanye. Hagati y'imyaka 1885 n'igihumbi n'amajana 887
niho habaye uruyigi. Abo bamaratiri abatari bake bakora ibwami bagiye baricwa. Urugo bishe ari wenyene, arabiciwe hamwe, abaho bishe babiri cyangwa batatu. Bamwe babaca amaboko n'amaguru bagaca barekeraho, abaciwe imitwe, hari abaturiwe babatekera mu miganda y'inkwi hajya na mugongo barabaturira bumva. Hari abasogoswe, hari abakoreshejwe mu buryo bundi bweruye, hari abo basizaho agapfira ngaho kwibarabara atawuri gutabara. Mugabo ibyo byose baririmba. So kugira ngo rero ngo twihweze ivyo bintu biteye ubwoba, ata muntu n'umwe yokwifuriza uwundi kandi atawo kwifuza yuko bigushikira. Ikibazo nyamukuru, mbega kugira bemere ivyo, kugira ngo bemere gupfa, ni igiki cyabibatumye? Icyo nicyo gihambaye kandi icyo nicyo gihimbaza, nicyo duhimbaza. Kandi aho niho natwe tuvuga tuti Mukama, izo nkomezi barose natwe turasabye dufashe kugira ngo ntitujye tuguhemukire. Nk'uko twabyumvise mu isomo cya mbere, hariho ibintu bibiri bikuru bikuru byasohotse twumvise. Icya mbere cyatumye bemera gupfa kwabaye gusomera ibwirizwa ry'Imana. Ugusomera ibwirizwa ry'Imana niko gusomera Imana. Ugusomera ibwirizwa ry'Imana niko gukunda Imana. Muri buka Yohani Mweranda wibarwa ryo ryambere biradusigurira kandi akabishimikako. Uwuvuga ngo arakunda Imana agendera amabwirizwa. Utagendera amabwirizwa ntiyamenya Imana, ni umubeshi. Avuga ngo arayizi, avuga ngo arayisenga, ubwo Yohana avuga ati ntayo yamenye, arabesha. Ni ukuvuga ko yiyorobeka ku Mana, ngo arayizi, ngo arayikunda, naho sibyo. Icyerekana ko umuntu azi Imana kandi akamenya icyo Imana iri by'ukuri mu buzima bwiwe, akazirikana igihagararo cy'Imana, akazirikana ubukuru bw'Imana, akazirikana ubweranda bw'Imana, yubaha ijambo rye. Ntiwoza kuvuga ngo Imana ni inkuru, ngo Imana ni kugira byose, ngo Imana ni Umukama, ugaca uyigambarara. Ngo wacitse umugambaraje, wacitse umugararije. Aba bantu baremeye barapfa ngo hako barenga ku mabwirizwa y'Imana. Abavuze ku mabwirizwa y'abasoko, kandi ayo mabwirizwa ntibaza kuvuga ngo hari amabwirizwa manini akomeye, ngo n'utubwirizwa duto duto, kuko abatari bake muri twebwe twava tuvuga tuti abantu bagiye gupfa kubera inyama y'umuntu. Umuntu agahava yifata nk'ibisanzwe, babahatiye ku nyama y'ingurube kandi yarazira mu migenzo n'amabwirizwa y'Abayahudi. Umuntu agahava avuga ati iyo wumva ni ingurube nta muntu mba nishe, kandi rero abantu bakunda kuvuga gutyo. Ngo none nicumuriye, hari uwo nishe, atangiye kwigereranya n'abishe, agaca yumva we mu bweranda. None duhera muri kese, leta nihomba, hari uwo nishe, nk'uko umenya ngo yishe, yanishe. Dutangura kubyorosha, turabyorosha. Bagombye kubahatira, kuko kubahatira rero nimwumve gusa ugutora akanyama k'ingurube kari mu isahani muke. Kuko kubahatira ku nyama z'ingurube ni kimwe mu bindi byinshi aba bantu b'Abagreki bariko mu by'ukuri babahatira ku migenzo yabo y'igipagani. Ikibazo
hari iyo ntibyerekeye imfungurwa, ariko hariho n'ibindi. Babahatira ku migenzo, baheba imigenzo ya ba sokuru, baheba amabwizwa y'Imana, bakurikize imigenzo y'Abagreki. Icyo gihe nibo baganza isi, nibo bategeka, nibo batwara, bagahava bakagomba yuko inyifato yabo yokwira abo bose bagaba bakaganza. Nk'uko mubona muri isi y'ubu usanga bariko baraduhatira ku bintu biteye kubiri n'imigenzo y'ikirundi, biteye kubiri n'imigenzo y'igikristo. Ubihakanye ugaheza ugatotezwa, cyangwa ubihakanye icyo gihugu cyawe bakacugarira imfashanyo. Icyo gihe mwibaze ibi tubona ubu nuko benshi bazirengagiza n'ibya kera. Hari abantu rero bakibavyorosha, ugasanga ibi tubona mu mbonesha kure kuri aya matelefone. Tubonye umuzungu agenda ari gusati nasikwe natanzwe, agaca kurikiza imigenzo y'ipagani, agasigara agenda gusa mu mabarabara ya Bujumbura. Ibi nivyo by'Abagreki bigezweho. Agaheba indero nziza, agaheba imigenzo myiza, agaheba n'ijambo ry'Imana bimutegereza kwisonera, agashima gukurikira imigenzo y'Abagreki yo kutisonera, mugabo y'agaca byitwa ngo nivyo bigezweho. Aha rero nagenda babwire ko hari abantu benshi bama ku nyama z'ingurube z'Abagreki bazirya, atari inyama zo mw'isahani, ni ukuvuga bama mu migenzo y'igipagani, bagaca bagororoka ngo nivyo bigezweho. Abo barya inyama z'ingurube. Inyama y'ingurube ntacyo dufananye bamaze kuyirya, ibyo yo mw'isahani mugabo apana iyo bintu biri kudavuga. Ingorane z'irya nyama, ingorane n'imigenzo bariko babahatira, ingorane n'imigenzo abantu bakurikiza batazi n'izanani, batazi ikisigura, bagakoporora gusa ngo nivyo bigezweho. Iyo niyo ngorane, kandi ugasanga ivyo biteye ku bintu bw'ibiribwa by'Imana. Inyama z'ingurube rero n'urwo buryo ziraribwa kandi nyinshi. Hari ibindi bikomeye gusumba umutego twumvise muri ibi bintu, ni ukuvuga niba wagiye inyama y'ingurube ndacuba urakira, niba wanga kuyirya urapfa. Erega n'amamara turi Uganda nuko byabagendeye. Mwibuke ko amamara turi Uganda ntibakunda kuza barabivuga cyane mu byabakwegeye, ndetse ko bari bamaze kwemera Yesu Kristo, bagatangura guhindura imigenzo, bagaheba imigenzo iteye kubiri n'inkuru nziza. Bahora bakurikiza mu Uganda, bahora bakurikiza igare, ariko harimo ikintu kiyegeje cy'agahomerabunwa. Umwami mwanza bamwe kujya yabategeka ko baryamana, kandi ari abagabo nkawe, muca mwumva ibyo ari byo si byavuga. Aba bamaratiri baravyasa, ntiyabuze abandi bwami bavyemera, ariko abamaratiri baravyasa. Bica bituma rero umwami yumva umenga baramugararije, ntibakimwubaha, basigaye bamukengera, ishavu riraduga. Mbere uwo batangiye kwica imbere y'abandi bose, yari umuntu amwegereye cyane kandi w'umukuru, hajamo mbere n'ishari, kuko harimo babona ko umenga niwe ashobora kuba nk'umushikiranganji wa mbere, ariko hakaba n'ubundi akeneye icyo kibanza. Baramudodobereza bafatiye ko ari umukristo, kandi kuko ariko arabwira umwami ibintu bitagenda neza byariko biraba, nako bari bahejeje kuyica umusenyeri n'abakristo bakeyi b'Abangilikani.
araheza arabwira umwami ko iyo ngendo ivyo bintu biriko biraba ari akarengane bitari vyo, bica biramukwegera niwe Yesu ubwambere. Abandi baza gukurikira, kandi mu kubica barabarikishije. Mbega ibi murabikora kandi navyo gukora? Mbega muremeye kugambukira umwami gukurikiza ivyo umwami ababwira, ivyo ababwira muca mwumva ivyinyegeje inyuma, canke muhisemo gukurikira Yesu Kristo? Baguma bahagaze ku kwemera kwabo, kandi bari bakiri abakristo bashaka. Harimo mbere n'abakatekimene, harimo n'ababatirijwe bagiye kwicwa. Bagize ukwemera gukomeye, bahitishijwemo. Ibi rero n'ubu twama twahitishijwemo akatari gake, akatari gake. Bangahe agiye gusaba akazi, ari umukobwa cyangwa umugore wo gukura vy'ubufu, bamwereka imeza, imeza yo mu biro n'ubufu, hajya nyene mu biro. Niwemera kujya mu kirya meza, niwemera tugahura ku mugoroba ahanaka, iki kibanza kizoba ari rwawe. Hariho abemera kuja kuri iyo meza, ico kibanza bakakironka, canke bagasanga abagenzi. Hari abandi bajana bakagana. Bangahe bakubwira bati urubanza reka turunge, niwemera ukamfasha tugafashanya, wewe uzogumaha iki kibanza, kizoguma ari wawe mbere ako tuzotunga. Bangahe bakubwira bati giriri, niwabikora uratunga iteka, kandi bakabikora. Mugabo n'abandi bakabikora. Bangahe bakubwira bati no mu bana batoya bajya mu ishuri, niwagira gutya uraza kutunga, nutabikora urabata umwaka. Gushikana w'umwigisha n'umwigisha ashobora guhamagara umunyeshuri umwe akamubwira uti zana, ubu n'igihe umuhungu zana, hanyuma tutungurane. Ari umukobwa nawe yamubwira ngo zana ibyo bwiwe uratunga. Hariho abazana bagaheza bakatunga umwaka kandi barebewe cyane, bari kuyoberwa. Hariho n'abandi baza kuzana iyo amvelope akemera kudubura, abo bose barahari. Hanyuma ageragezwa ntiyagiye. Nicyo gituma hariho ubumaratiri bw'aba bapfuye barasesa amaraso, hariho n'ubundi bumaratiri bwa misi yose bw'umuntu ashobora gutotezwa kubera yuko ariko arongera kugendera ubugororotsi, kubera yuko agomba gushyiraho intahe ishize, abandi nabo bagomba kujya, bagomba kujya umukene, kandi ibyo bikamukwegera akabitira. Bakamukura muri icyo kibanza, bakamurungika hariya kure, bakamusubiraniza cyane, n'akazi akakavamo adodoberejwe kubera yuko yagombye gukurikiza ayo ntahe. Barahari. Hariyo abamaratiri bakatesha amaraso y'umubiri ayatukura tuva, mugabo basesa yandi maraso ataboneka. Ni ukuvuga bemera gukena, bemera amagorwa, bakagira ingorane mu buzima kuko bagombye gukurikira ukuri aho kuri. Abo barakeneye inkomezi z'Imana, abo bantu kumenya ko bariho, kandi abo bari bose, kandi twese twabwirizwa kuba muri abo bemera kubabara hako bacumura, abo bemera bagashikirwa n'ibibazo hako bajya umwobo, abo bemera ntibaronke ibintu. Muri Mukashetani uri kugerageza Yesu yamubwiye ngo bijya byose ndabikugabira, ngo niwemera ugapfukama ukaseka.
n'ubu iminsi yose irushe kandi nawe yagiye yambika iragerageza abana b'Imana ikubwira iti niwemera ugafata mukasenga ugakora iki gicumuro bijya byose ndabiguhereza ucuronyi n'ubu yose kandi irahari. Aba rero batwigisha iki? Ndetse kuba ibwirizwa ry'Imana. Icya kabiri twumvise bafise ukwizera bizigiye, barizigiye Imana, bemera izuka ry'abapfuye. Kandi harababwira mu bwuzure bwa kera iki cyo kuzuka mu bapfuye abakera cyane ntacyo bari bazi neza. Musomye n'ibitabo ukajya mu bitabo bya Musa ugakurikira inyigisho z'abasekusayi, ntibemera izuka ry'abapfuye. Bavuga ngo umuntu akoze neza Imana izomuhembera hanini ku isi. Nicyo gituma babona umuntu yabyaye abana indwi baca bavuga ngo Imana yamushimiye yamuhezagiye. Mu guhezagira abantu babona umuntu arambye akamara imyaka myinshi ngo ujya muntu Imana yamushimiye. Upfuye kare baca bavuga ngo sinzi icyo yacumuriye. Kandi n'ubu hari ababivuga yashikiwe n'akagorane uzumva atangiye kuvuga ngo mbega Mana jye namucumuye kw'iki. Abo mu kwemera kwabo ni abasadusayi, bafise ukwemera kw'abasadusayi. Aba bemera izuka ry'abapfuye ntibarondera ubuhigwa bw'ubwaha ku isi, kuko abantu benshi bemera gucumura kuko mu by'ukuri mu mutima wabo n'ubwenge bwabo bakeneye ubuhigwe bw'ubwaha ku isi. Bakeneye kubaho borohewe kuri iyi si, bakeneye kurya ibyo ngaha ku isi. Nicyo gituma bemera gucumura kugira ngo bajye n'utwo ntitubarengane. Ubu ufise ukwemera mwumvise urugero ariko avuga ati erega izi ngingo Imana niyo yazimpaye. Nimba mushaka kuzica muca amaboko muca ururimi akira n'imuci, ariko uwandemye ndazi ko azozisubiza mu munsi w'izuka. Ndazi yuko mfise ubuzima budahera kandi izi ngingo zoba ndazifise, ariko we ukora ivyo ngo nta buzima uzobona. Aba bantu baremera kubabara kuko bemera izuka ry'abapfuye. Kandi ukwemera ni ukwemera kutavanze, ni ukwemera kudatekereza, kuko iyo umuntu atekereje nta muntu yokwemera ko bamuca amaboko bakamwica. Ni ukwemera kuzuye, ntibatekereza ko Imana ifise ububasha bwo kubazura. Imana yatwemereye ubuzima budahera, iryo jambo baragenda. Nicyo gituma badatinda gupfa. Najewe ngibi tubonye umuntu akiri muto tumubwira tuti iregura cyafise imyaka imbere yawe, none wewe wiyahuye iki? Rindira shamba ariko ubwirira iki? Abatamari bavuga ngo twe twarariye ngo genda nawe ugerageze. Nuko kwemera kwawe. Nicyo gituma twumvise mu nkuru nziza bavuga ngo muzoba muhiriwe nibabatoteza, nibabatuka, nibababeshera ku binyoma, bavuga ibinyoma, babahora izina ryanjye. Nuko Yesu ababwira yuko bazoronka intera nini mw'ijuru, nayo imyaka yo kuri isi yo ni mike. Icyo duhamagarirwa kuri iyi si ni ukubibungana, ni ukuba abantu bitonda. Aba bagira ngo baronke umuhezagiro, bategwe iteka ryo gusangiza umubiri wa Kristo, bamaze igihe bitegura. Kandi nimwe mwabitoreye mu bibanuro Kristo, muravuga muti burya bisigura yuko umuryango wa Kristo ubizigiye. Ariko si umuryango wa Kristo ubizigiye gusa, ni Imana ibizigiye. Imana mu kubizigira igaca kuri bene wanyu ba Kristo mu mibano n'abasaserdoti bazirikana
batoza uwo muntu uko bikwiye, bagaheza mu karere kukajyana imbere, uraza kwitaba muti ndarengutse, nimwita abapatiri mukuru, mwitaba ijwi ry'umukama, Imana yakishije kuri aba bose, Imana irabizigira ngo ibashinge ibanga rikomeye ryo kuregura, ryo gushikiriza umwana wiwe Yesu Kristo mw'isakramento y'Ukaristiya. N'ikintu gihambaye mbere giteye ubwoba umuntu avyiyumviriye. Mwumve ibi ndiko ndavuga, ejo bakabona umusangiro wo mu Kanyosha, nawe hariya bamubwiye bati mbega urarya inyama y'ingurube canke nturya, sinzi ico muzorya ico ari co, ariko mukabura basangije intebe. Mwebwe mumenye ko uyu muryango wa Kristo wowo ukaraba kuri iyo nyama y'ingurube uzoba utirimukije abo bantu babizigiye. Kandi noneho uhemukiye Yesu wenyene, wemere kuza gukorera mu kuba umusuku wa Ukaristiya. Hahiriwe abitonda, umuntu yakira arekeye Yesu, arangwa n'ubwitonzi imbere y'abandi bose. Être doux. Yesu avuga ngo je suis doux et humble de cœur. Nduwitonda nkicisha bugufi. Umutumwa wa Ukaristiya urubwirwa kw'amasara, uku kwitonda, uku kwicisha bugufi. Kuko uwo agenda atwaye muri aya mabarabara ya Kanyosha muri aya makasi, agiye kuraba abarwayi, abarebuye n'umusumbanyakure, abarebuye umuremyi wiwe, abarebuye mweranda mu beranda. Nico gituma bambaye amakanzu yera, atari kuko ari beranda cyane gusumba abandi, mugabo ku Imana yonyene ariyo irateka iteka ikaba atagakifuza. Ubutumwa bafise nabo natokwimba arabasigura murabuzi, cyane cyane ugushira Yesu abarwayi, abari ku mviro, maze bakamubaha n'impamba yo kandi ugushira Yesu umuntu, uguhereza Yesu umuntu, sinzi ko hari amakado woba mwebwe mushobora gutanga yoza isumba umuntu azi wawe akuzanira umukama, agaheza akamugushikirira ati akira umubiri wa Kristo, akira Yesu Kristo wenyene mubwiwe mw'isakramento y'Ukaristiya. Uyo muntu arahambaye, uyo muntu akwiye kwama gukorana ubwitonzi igihe areruye Yesu gusa. Yobwirizwa kurangwa n'ubwo bwitonzi n'iryo teka mu buzima bwa misi yose, kubw'umurimo ajejwe. Ariko si umurimo gusa, kuko ari umwana w'Imana, kuko ari umukristo. Muze rero dusabe aba bamaratiri b'Ubwami berekanye ubutwari budasanzwe, badusabire natwe ubwo butwari. Turabukeneye igihe tugezwemo, yaba iyi si y'ubu, iyaba hatariho abantu bagambukira Yesu Kristo n'ibi twivugisha, hari n'aho biba ari ibindi gusumbana kure. Abo bantu rero barahari, iyi nkuka y'imisa ibakomeye. Abanyamuzimbure nabo batabanje kuzirikana, bumve amaherezo yabo. Umukama yabaturindiriye ngo twiganure kugira ngo kubw'amaraso Yesu yasheshe ku musaraba adukize, aducyorore, adusubize mu gihagararo cy'abana b'Imana.
Kristu, tugire Kristu, turaje kumva inyigisho hano baza kuno munsi turaruzi turateguriye Patiri Felix Fupi, Patiri Mukuru Katedrali Jinamundi, akaba kandi cyariho cy'umwungere mukuru wa Diyosezi nkuru ya Bujumbura muri Vikariya Saint Michel, akaba yaje izina ry'umwungere washyikiriza ubutumwa ababene wacu. Nk'uko yabiciye ko rero birabahamagare bashike intango imbere ya kari ari bitabe n'icyo birongorotse batarengutse, hanyuma izina ry'umwepiskopi mukuru ari bashikirizwe ubutumwa basabye batorewe kandi biteguriye neza. Abasabe bahaguruke imbere y'ukujana Cyprien Rubaruto, François Niyongere, Godelier Birahama, Rose Kanyindi, Ernest Bayoturi, Évariste Naïsara, Jérémy Lula, Charles Dikoumana, Sylvestre Sibaruige, Dominique Noiri, Emilienne Libam, Aline Zeimana, Suzanne Naisenga, Leopold Dikoumana, Ferdinand Nikigama, Dafroze Naizeye, Jean Bigimana, Constance Magene, Christophe Nachonico, Chantal Nestor Liongu, Jeannette Quisera, Claude Joséphine Youkal, Herman Maglakisa, Adolphe Nalimana, Ildefonse Vigedasi, Juliette Lizigama, Bonaventure Naïtaïna, Jérémy VDC, Fabien Liteka, Jean-Baptiste Daïlarigé, Eugène Moubirakisa, Syriac Bouchoumi, Juvenal Leimana, François Ngendakumana, Gervais Kaboura, Lambert Latimana, Tate Daïzeye, Narcisse Niganza, Apollinaire Narimana, Jean de la Chance, Tourabose, Donatien Salimana,
Ernest Niyonzima, Cassien Nachotufana, Emmanuel Patungwanayo, Cassien Naabandi, Corneille Nizigimana, Consolate Abarukwa, Denis Sigiranabo, Evariste Ngendakumana, Marc Mariakiza, Estela Hatungimana, Beatrice Angeline Miradia, Jean-Marie Niyongabo, Pascal Fatoussa, Virginie Dimonze, Rebecca Ndayishimiye, Cassien Toyi, Marie Ndayiragije, Angèle Munezero, Patrias Yuvaneza, hamwe na Hélène Ndayirorere. Abatowe bakemererwa bakitegura nabo.